Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Igihe cyose niteka kuza mu nzu y'Imana n'amajwi yacu n'amaboko yacu adugijwe hejuru gukengurukira iyo Mana, gushimira iyo Mana. Turabiyegereje mwese, turabahaye ikaze mwese aho muje muva abo duherukana kera, nabonye abahora mu bihe byo kugwara Imana yakijije turi kumwe, nabonye abashitsi bari hagati yacu bari mu bihe by'amavakansi. Mwese mugubwe neza mu nzu y'Imana. Aha ni mu nzu y'Imana, aho izina ry'Imana rishigwa hejuru, aho icipfuzo cacu, aho isengesho ryacu ari uko izina rya Yesu rishigwa hejuru, rigashigwa hejuru. Haleluya. Maze nawe amaze gushigwa hejuru akikwegera ko benshi. Nico dusengera, nico duteramiye, nico kidukoranya hano hantu muri kino gitondo, kugira ngo dukoranye turi mu ikoraniro ry'abera, ab'Imana yagiriye neza, ab'Imana irushije gutabara, ab'Imana irushije kwiyereka, ab'Imana irushije gukorera hagati mu buzima bwabo, ab'Imana ishishikara gukuza. Twese tube hano hantu twiteze igikorwa c'Imana mu buzima bwacu, dutahura aho tuvuye n'aho tugeze, ariko dutahura n'aho turiko turaja n'aho tugomba gushika, kuko Imana itarahezanya natwe. Imana ntiraheza kudukora, ntiraheza kunkora, ntiraheza kugukora. Iracadukorera, iracadutravaya, iracadufasona, iracatubumba. Haleluya. Rimwe nk'umubumvyi mu maboko, umubumvyi ashaka arashobora kubumba, abonye bidasukwa ashaka akabibomora, agasubira agatangura a zero. Natwe Imana turi mu maboko yayo, iyo ibonye aho turoya atari ushakira bomora, igasubira kandi kubaka bishasha. Natwe tukavuga ati yego birababaza, ariko uri umuremyi wacu, ico ukora cose kiri mu nyungu yacu, ico ukora cose nico kutwubaka. Tukavuga ngo Mana, kora ico ushaka mu buzima bwacu, turakwemereye. Nico gice kigoye cambere c'ubuzima bwacu, kwemerera Imana, kureka Imana igakora, kwemera Imana aho ikujana, aho igutwara. Igihe nawe ufise aho ushaka kwitwara, igihe nawe ufise uko ubibona n'ingene ubishaka, ariko ku munsi ko turushiriza kumenya iciyumviro c'Imana n'icifuzo c'Imana, tukagenda turekura icacu kugira ngo tugumbire icayo, turekura icacu kugira ngo tugumbire iciyumviro cayo, turekura inzira zacu kugira ngo tugire gute tugumbire inzira zayo. Hari igihe bitoroshe, ariko birimo ubuzima, birimo garanti. Haleluya. Yo muri ubu bugingo n'ubw'ibihe bidashira. Yesu ashimwe cyane. Rero ndiyegereje abantu bose Yesu ariko arakora. Haleluya. Ndabakiriye mu izina rya Yesu Kristo muri kino gitondo. Yesu ashimwe cyane. Kandi ndizera yuko yadusigiye muhemu yera kugira ngo adukore, atanga ingabire kugira ngo nazone zitwubake. Muhemu yera adutegurire umunsi wa mariage, adutegurire umunsi azoseruka ku bicu tukamubona. Uwo munsi azobaje gutora abantu. Muhemu yera yaronse akaryo ko gukora, muhemu yera yaronse akaryo ko gushariza, muhemu yera yaronse akaryo ko guhanagura no gushiraho bindi bishasha. Haleluya. Kandi ipfuza ko muri ico gitigiri uzoba urimo. Haleluya. Ico nshaka kuvuga ko uyu munsi kiravuga ku vyizigiro. Ndashaka kuvugira ijambo muri dimanche zibiri Imana ibitwemereye no ku munsi wa Mungu uza. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo ry'ivyizigiro canke ivyo Bibiliya yita ivyizigirwa. Ivyizigiro canke ivyizigirwa muravyumva ni Kirundi canke mu Gifaransa espérance. Ivyizigirwa canke espérance mu Kirundi canke mu Gifaransa ni jambo, ni kintu umuntu akwijeje ko kizokoreka, haba mu majambo, haba mu bikorwa, haba mu nyandiko. Umuntu akakubwira ngo nzogukorera iki canke nzogira iki canke nzoza kukuraba canke nzoza kugutora. Iyo umuntu agize ica kubwiye canke gusezeraniye mu buryo butandukanye bwo guhana amasezerano,
abadu présence uyu munsi bazogira mariage barasezerana gukundana no kugirana urugendo hamwe, ni isezerano bahana. Ariko mu isezerano umuntu aguhaye ico no kwita isezerano aguhaye, igihe cyose isezerano uhawe ritarashika ryitwa icizigiro canke ivyizigiro canke rishiraho ico twita espérance. Ico nabonye cashitse nticitwa icizigirwa kuko ndagikorako kirafatika, ndagifise mu maboko. Ariko ikintu wanyemereye canke unyemereye kitaraba citwa ivyizigiro, bibliquement parlant. Sindiko ndavuga muri definition, ndibaza ko no mu ndimi zacu ari uko biri. Ariko espérance canke ivyizigiro ni ikintu wijejwe kizoba ariko kitaraba. Nico gituma Bibiliya ivuga yuko nitwashika mu ijuru hariho ibintu bibiri bizodisparesa, ukwizera kuzovaho n'ivyizigiro bizovaho nitwashika mu ijuru. Kuko ico gihe Imana tuzoba tuyibona kandi amasezerano yose azoba ashikijwe, ntituzoba tugikeneye kuyizera canke kuyizigira kuko tuzoba turi kumwe. Ni ukuvuga ngo ivyizigiro ni ikintu gikenegwa canke ni ikintu gikora igihe ukiri mu kurindira canke uri muri attente. Ariko iyo isezerano rishikijwe nta vyizigiro biba bikibaho. Abatwa présence bazogira mariage baragirana isezerano, ariko murabizi hariho abantu baba bamaze guhemukirwa mu mafiançailles, akakubwira ngo nzovyemera niyanyambika alliance, siko? Ariko umunsi akwambitse alliance kwa gatandatu ifoto zikoranye na kamera, ico yakubwiye kiba gishizwe mu bikorwa, ntikikiba kiri icizere umufise ko, ariko biba bibaye nubwo ibikurikira hari igihe haba agahinda inyuma, ariko biba vyabaye, siko? So rero ivyizigiro ni iki bivuga? Bibiliya ibintu byose Imana itubwira canke amasezerano Imana iduha yitwa ivyizigiro. Hari amasezerano menshi cyane muri Bibiliya aturaba twebwe abizera, araba bitirirwa izina ry'Imana, araba abantu. Hari amasezerano menshi Imana yaduhaye, ariko kandi igihe ayo masezerano y'Imana yansezeraniye ataranshikako, ayo masezerano yitwa ivyizigiro. Rero haca haza ijambo rya kabiri rivuga kwizera. Kenshi hari igihe Bibiliya idatandukanya ayo majambo, ariko kenshi irayatandukanya. Ariko kwizera n'ivyizigiro ni ibintu bibiri bitandukanye. Ivyo nahawe nk'amasezerano vyitwa ivyizigiro, ariko hagati y'ukubona ivyizigiro canke ivyizegwa ndabitambukiramwo, ngomba kwizera. Ariko iyo wizera uwavuze. Iyo umufiansa gusezeraniye ko muzogira mariage, urashobora kumwizera, ukizera ico yavuze, ukakigiramo kwizera, ukaniyemvesisa, ukanatangura gukontribua no kugura ibintu bimwe bimwe ubona wogura, kuko urizeye ico yavuze. Ico yavuze igihe citwa icizegwa canke ivyizigiro, wewe ukimurindiriye ukaburagura, ugakoresha utuntu tumwe tumwe ukiyekipa, uri nk'umukobwa ukiyekipa ku tuntu uzotwara muri urwo rugo rushasha. Abakubona uri kuragura impuzu, ugura amayesume n'utuntu tumwe tumwe twiwawe, ico babona uri kurakora citwa igikorwa c'ukwizera. Ni acte de foi iri liye kuri espérance wahawe n'ujya muntu yuko muzokora mariage. Rero iyo twakurikiye Yesu, hariho ibikorwa dukora bikitwa ibikorwa vy'ukwizera, ariko wagenda kubaza umuntu ariko arabikora kubera ko ukora iki, nuko nizera yavuze kwiriho, nuko nizera yavuze ko izohemba, nuko nizera yuko yavuze ko hariho umugisha mu gutanga kurusha kwakira izokora ico yavuze. Ni ukuvuga ngo ukwizera kurafekta ubuzima tubayemo na action dukora n'ibikorwa dukora
biri affecté n'ukwizera, ariko ukwizera ntigushobora kubaho hatabayeho espérance. Nimumbwire ko nahejeje ndengana. Mwavyumvise? Nimumbeshe. Mwavyumvise? Haleluya. Amen. Birumvikana. Abo vyumvikana ndashaka mbone amaboko yanyu. Ntacu. Rero agakiza twahawe katubwiye ko twabwiwe inkuru ko Yesu yapfuye kubw'ivyaha vyacu kugira ngo mu rupfu rwiwe twe duhabwe kugororoka. Ico ni icizigiro twahawe, maze kwizera ivyizerwa ko yapfuye ku bwanje, narahisemo kumwakira ndamuha ubuzima bwanje. Turiko turagendana, tumaze imyaka 28 tugendana, naramwizeye, namuhaye ubuzima bwanje. Ariko kandi imibereho mbayeho ifatiye ku vyizerwa canke ivyizigiro ndamukurako c'ivyo akora, kandi kubwo kuvyizera nkabitambukiramo. So vyumvikana yuko rero iyo ataco wizigiye ntushobora kwizera. Iyo ivyizigiro vyawe bidakomoka ahantu ho kwizerwa, iyo ivyizigiro vyawe bifata source itari fiable, bituma n'ukwizera kwawe kutagenda neza, kuko uravuga ati mbega ko ujya mu namubikije amafaranga yanje n'umwizigirwa yo yabika. Iyo utamufise ko intahe, birakugora kwizera ko amahera yawe ari safe, kubera uravuga uti kumbure yo yatwara. Ariko iyo ari umuntu wizigiye, biragutera gusinzira ukanizera ko amafaranga yawe atacaba, kuko uko ari n'intahe umufise ko iguha base, iguha ivyizigiro bituma wowe ushira ikintu gikomeye mu maboko yiwe ukaruhuka kurusha wowe ugifise. Mwanyumvise? Exode chapitre 8 verset 23, kuvayo 8:23 canke kuri bamwe ni 19. Kuvayo hari amajambo Imana yabwiye Mose, ariko kandi imuha ivyizigiro, kuko Imana yagomba kugira ico ikoze, igomba gukora ibitangaza. Iravuga ati ku murongo wa 23, micro ya fiston please. Kandi ngo azoshira itandukaniro hagati y'abantu biwe n'abawe, ejo niyo ico kimenyetso kizobaho. Haleluya. Imana arabwiye Mose bifatiye kuri context y'ivyo yari kirakora igomba kubatabara, ariko iki kintu Imana yabwiye Mose kiri valable kubizera twese uko turi hano hantu. Imana yabwiye Mose ngo nzoshiraho itandukaniro ry'abantu banje. Haleluya. Siko n'ihanga ryawe, niko Mose yabwiye Farao. Imana izoshiraho itandukaniro, niko Imana yabariye Mose. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Mu vy'Imana idusezeranira, yarasezeranye yuko abayo n'abatarabayo hazokwama hariho ibintu bibatandukanye. Burya umuntu w'Imana vy'ukuri yihaye Imana, akurikira Imana, kandi asanga warihaye Imana ukabukurikira Imana. Isezerano ry'ijambo ry'Imana yavuga ngo nzoshiraho ubudasa hagati y'abantu banje n'abatarabanje. Ikibazo tuca twibaza kiravuga ati none ni gute Imana yari gushobora kuvuga gutyo ikompara Israeli na Egiputa? Eske siyo yaremye abanyegiputa? Imana siyo yaremye abantu bose? Ariko kandi nubwo Imana ariyo yaremye abantu bose nabayo, ariko abantu bose si ubwoko bwayo. Kugira ngo twitwe abayo, twitwe abana bayo, twitwe ubwoko bwayo, nuko tuba twaragiranye isezerano nayo ridutuma twarahisemo kwitubera Imana, kugira ngo nayo nitwita abahungu n'abakobwa bayo. Ariko iyo Mana igihe wayikurikiye ukayizera, ndashaka kuvuga ngo igihe cyose hariho ubudasa hagati y'umuntu w'Imana n'umuntu atari uw'Imana. Iyo umuntu w'Imana yakurikiye Imana, iyo umuntu w'Imana yihaye Imana, Imana yaravuze ngo nzoshiraho ubudasa, hazoba distinction hagati yanje n'abantu
uravyumva hagati yawe n'abatarabimana, mu mibereho yawe, mu buryohe mu mutima wawe, mu rugezo rw'intsinzi mu buzima bwawe, mu buryo ubayeho. Bibiliya yuzuyemo icitwa amasezerano, kandi ayo masezerano ari applicable canke saya bose kiretse abari mu isezerano n'Imana. Iyo rero uri mu isezerano n'Imana, hari ibintu byinshi Bibiliya isezerana wowe bikuraba, bitaraba umuntu wari we wese. Ivyo navyo Imana ivuga ngo nzoshiraho ubudasa hagati y'abanje n'abatarabanje. Ivyo je nawe uno munsi biraturaba, kandi birakenewe yuko abizeye, abakijijwe uno munsi muri ko muranyumviriza, utahura yuko hariho ubudasa bugomba kuboneka mu buzima bwawe n'ubuzima bw'abandi, kuko Imana ariyo yabivuze kandi ikabitabesha. Icizegwa canke ivyizigiro urashobora kutavyemera, ntibigire inguvu kuri wewe, ariko bivanye n'uwabivuze n'ingene umwemera, umaze kwemera ico avuga kirashobora kugira ico kigize ku buzima bw'iwawe. Kuvayo 25 ku murongo w'8. Kandi bangirire aheraho kuba kugira ngo nze ngerere hagati muri bo. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Bazonyubakira igicaniro, bazonyubakira ahomba, bazonyubakira inzu, bazonyubakira igicaniro, kandi nibamara kunyubakira igicaniro nanje nzoza mbe hagati yabo. Iyo dufise igicaniro mu buzima bwacu ko twihaye Imana, tugaha ubuzima bwacu Imana, tukiyegurira Yesu, tukaba mu migenderanire nawe, tukaba mu busabane nawe, tukaba dufise mu cumba cacu, tukaba dufise mu buzima bwacu umwanya wacu wo kubana n'Imana, tukaba twaramwizeye tukamwakira. Ibi nivyo Bibiliya yita equivalent y'ivyo byari bimeze mu nzu ya kera canke imisezerano rya kera, aho Imana ivuga ngo nibanyubakira inzu yanje, nibanyubakira igicaniro, nibakonsidera présence yanje, nibashira mu gaciro kubaho kwanje, bagakora ibikenewe kugira ngo je nabo tubane mu migenderanire, nanje nzoba hagati yabo. Imana uno munsi iri hagati yacu kuko twayihaye tukemera kuyubakira igicaniro c'imigenderanire. Imana iri hagati yacu, sindayibona, ntuyibona, nturayikorako, kumbure nturayerekwa, nturagira gute, ariko Imana iri hagati yacu. Yaravuze ngo nimwanyubakira ikibanza c'ibonaniro cajewe na mwebwe, nande nzogira gute, nzoba hagati yanyu. Kuko Imana yavuze iri jambo, nkaba narakijijwe, ndizera neza ko Imana iri hagati yacu. Muri kino gitondo Imana iri hagati yacu. Muri kino gitondo turiko turayitazira yari hagati yacu. Haleluya. Muri kino gitondo turiko turayihimbaza yari hagati yacu. Bamwe bakiriye gukira, abandi bakiriye ibitangaza vyabo, ariko biranashoboka yuko nabandi atakintu na kimwe bakiriye, atari uko Imana ibesha. Ariko yaravuze ngo nimwanyubakira, nimwashira mu gaciro imigenderanire yanje namwe, nandi ico ndabasezerane nuko aho muzoba muri na jewe niho nzoba ndi. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Vuga utari hagati yacu. Bwana sifiwe sana. Urabona ivyizigiro ico Imana ivuga, burya nta kintu kinini yakitumariye igihe tutacemera. Ico Imana yavuze mu ijambo ryayo nta kintu na kimwe kinini yakitumariye igihe wewe ivy'Imana ivuga utavyemera. Mwishengero murambona ubudasa bw'abantu, ico basomye muri Bibiliya, ico bumvise mu ijambo ry'Imana, bagiha agaciro bakacumva nk'ukuri. Rimwe na rimwe banageragezwa bakagwana gushaka kubona ubuzima bwabo busa n'ico Bibiliya yavuze, kuko bo baracemera, barazi ko ari ico. Nubwo rimwe na rimwe mu mibereho ya minsi yose hari igihe cakindi Bibiliya ivuga utaburi kurakibona, ariko uko ushishikara kugihagararako nuko ucemera nuko ugifata nk'uko ariko kuri kurusha ivyo uri kurabona, buhoro buhoro ivyo uri kuracamwo n'ivyo uri kurabona bizogenda vyikonforma, canke bizogenda bihindura ishusho, bihindura isura, bigaruka kuri ya nivo y'ico Imana ivuga, kuko kwihereza ico Imana ivuga niko kuri kurusha ivyo turiko turacamo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nimba uno munsi hari ahantu ku buzima bwawe, ku rugo rwawe, canke ku nzu yawe, canke mu rugendo rwawe uri kuraca hagoye,
ndaje kubwira uno munsi muri kino gitondo ngo hariho ivyizigirwa, hariho ivyizegwa, hariho espérance, hariho ivyo twasezeraniwe, hariho ivyo twemerewe bitusha aspect na domaine zose z'ubuzima bwacu. Nta kintu na kimwe Imana yagizemo agacerere. Ibintu byose Imana yafise ico yabivuze ko ku buzima bwacu hari amasezerano rusangi dufise nk'abayizera, ariko kandi ayo masezerano nubwo ari rusangi birasaba yuko umumo wese uravyumva agira ukwizera kw'ivyizigiro. Ivyizigiro bitanzwe iyo uvyizeye utangura kubitambukiramwo ugatangura kubibona. Usomye muri Zaburi ya 91 ku murongo wa 14, Zaburi ya 91 ku murongo wa 14 haravuga ngo kuko yankunze akaramata, kuko yankunze akaramata. Iyo ni Imana iriko iravuga wewe, kuko wankunze akaramata nico gituma nzomukiza, nzomushira hejuru, kuko yamenye izina ryanje. Haleluya. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndashaka musubire muri ijambo vuga uti kuko nkunda. Avuga uti kuko ndagukunda, uzontabara, uzonzigama, kuko nzi izina ryawe. Iri ni isezerano Imana yaguhaye. Kuko ankunda, uravyumva, nzomudelivra. Uravyumva, ico arico cose kizoba kiri mu buzima bwawe nkikije kukuzirika, nkikije kugabanya umwidegemvyo wawe, nkikije kurimita, uravyumva, uruja n'uruza rwawe, nkikije kukubuza mu maja no mu maza yawe, nkikije kukubera obstacle, nkikije kukubera prison kuri réponse ya mission Imana yashize ku buzima bwawe. Imana yonyene irivuga ngo nzomutabara, je le délivrerai. Iri jambo nubwo ari ivyizigiro rirafekta comportement yanje. Kuko iyo mpuye n'ibibazo mbona bije kunshira mu migozi itandukanye n'ici jambo ry'Imana rivuga, sinigwanira nk'inyakamwe, sinigwanira kandi sinibwira ngo jewe ndi imfuvyi, sindanakoresha narangaje ya pitié canke yo kwihebura kubera ngo ndavye ku bushobozi bwanje bukeya. Hakubanza kuraba ku bushobozi bwanje bukeya, mbanza kugenda kuraba ici ivyizigiro bimbarira. Ivyizigiro biravuga ngo kubera nkunda nzomutabara. Indirimbo yanje n'umunezero wanje ugaca wubakira kwisezerano, kuko ico anyizeza ndacizera, ico anyizigije ndacizeye. Murumva différence? Aravuga ngo nzona mutabara no mu gihe canje kibi, no mu gihe numva umutekano wanje udakwiye, no mu gihe no kumva hari bituma mpungabana. Sindaba kuri sécurité yanje mfise propre à moi, ariko ikinyubaka ndaba kuri iri jambo avuga ngo nzomutabara, nzomuzigama, nzomurinda. Nkavuga ngo ego ibihe bimeze nabi canke ibinkikuje nta mutekano uboneka, ariko uhoraho yaravuze ngo nzomutabara, je le protégerai. Murumva yuko umutekano wanje ntusubira kugaruka kuri capacité zanje, umutekano wanje ntusubira kugaruka ku vyo nshoboye canke mes propres moyens, umutekano wanje ntusubira kubakira ku vyo jewe mpamvya, ariko umutekano wanje ndawubakira mu vyizegwa, mu vyizigiro nahawe. Nkavuga ngo yaravuze ngo kuko nduwiwe yaravuze ngo azomproteja. Nkatangura kwiyubakira mu bushobozi bwiwe, nkatangura kumedita ku bushobozi bwiwe ingene ashobora gutabara, nkatangura kubona abantu yatabaye mu ijambo ryiwe, nkatangura kubona intahe zo gutabarwa kw'Imana nabonye, nkatangura kuziyubakamwo, kuko le même Dieu, ya Mana nyene yabikorera bajya, niyo Mana nyene nanje insezeranya muri kino gitondo ngo nzokuzigama. Nkatangura kwiyubaka muri ubwo buryo, inyifato yanje igahinduka, ukibaza ngo ndi insensible kuri circonstance canke kubinkikuje. No, si nkomantaye kubinkikuje, ariko nahisemo gufikisa amaso yanje kuvyizegwa, kuvyo nijejwe. Batavaguruka kuvyo nijejwe. Aya nayo twabaye turashiraho kugira ngo mikro yanje ikore. Uravyumva? Mu vyo twijejwe. Bwana asifiwe sana.
Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yaravuze rero ngo nzogira gute kuko ankunda nzomukiza nzomuzigama kubera zizina ryanje. Mbe mwari mubizi yuko hari ugutabagwa kuri ku buzima bwanyu? Mwari mubizi ko hari ukuzigama kuri ku buzima bwanyu no munsi muri kino gitondo? Mudashobora gusobanukirwa ko hari ugutabagwa kuhari kubera muzi izina ry'Imana, kubera mwamenye izina ry'Imana. Ivyo vyonyene birabagahantisa uyundi mutekano supplémentaire. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bisobanura ngo nico gushikira utokunda womenya uti nuko Imana icemeye, ariko si ku munsi wanje akomeye, kuko Imana yansezeranye kuntabara. Nimba bitanakoretse siyo yananiwe, ariko niyo yabishimye, kuko umwansi adashobora kuvuguruza ico Imana yavuze, kandi kuko umwansi wanje atarusha inkomezi Imana yanje. Nkavuga nti rero uko bizogenda kose ndishize amaboko y'Imana. Haleluya. Haleluya. Esaya 43 ku murongo wa mbere. Ariko none uku niko warahagize uwakuremye yewe Yakobo, uwakuremye yewe Yakobo. Yesu ashimwe cyane. kandi akakubumba yewe Isirayeli, ati ntutinye, ntutinye kuko nagucunguye, naguhamagaye izina, uri uwanje. Haleluya. Yesu ashimwe. Ntutinye. Hari rezo nyinshi no muri kino gitondo woja mu ruhagarara. Hari impamvu nyinshi muri kino gitondo wokumva umutekano wawe ari mukeya. Hari impamvu nyinshi muri kino gitondo wokumva wishwe n'ubwoba. Ariko Yakobo, kuko naguhamagaye mu izina, ngo ntugire gute? Ntutinye. Verset 2. Niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, no mu nzuzi ntizizokurengera. Niwaca no mu muriro ntuzosha, kandi n'urubeya ntiruzokubabura. Non. Haleluya. Amina. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Yakobo, Yesu ashimwe cyane. Hari Yakobo ari ngaha, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Niwaca mu mazi, niwaca mu muriro, niwagira gute, ntaco bizokugira. Kubera iki? Apana ko bidafise ubushobozi canke bidafise amakari, ariko kubera nyene kuvuga yaravuze, ariko kubera ubirema kandi akabitegeka yaravuze, kuko rero yabivuze ko bizoba gucyonya n'igihe uwo bicamo. Bakubwiye ngo bagira babashire muri chômage technique. Hari abantu baca batangura konda, bakavuga tubona hameze nabi kubera covid, l'année prochaine tuzogabanya abakozi. Hasigaye 6 mois kugira janvier igere babagabanye, ntibaranababwira na liste yabo bazokuramwo. Umuntu agatangura konda, umuntu agatangura guhinduka couleur, umuntu agatangura guhinduka ninge navuga, umuntu agatira gutahamira akabona abana bashizemwo utuyiko 2.5, yahora ashiramo 2.5, mbengo none ngo ntuzi ko jera akazi zo ngifise mu mwaka. Zamwiga kushira amakayiko kamwe, zamushiramwo kamwe, kuko nzotakaza akazi, isura, ubuzima, imibereho, imikorere, inyifato, ubuzima bwawe. Uravyumva ico wahora ukora iki, ugatangura kubihigwa, ugatangura gupfa avant janvier. Anticipativement, nta nari muri harwaye anticipativement, nta nari muhemba abakozi anticipativement, ko la mort tu commences à mourir anticipativement. Kubera iki? Kuko udatekanye kubijanye n'ubuzima bwawe. Ariko kandi uciye ugasomera ijambo rikavuga ngo ewe Yakobo, kubera uti izina ryanje, haleluya, akaba ari jewe nakwibumbiye, ntutinye kuko naragucunguye, ndaguhamagara izina ryawe. Niwaca no mu mazi menshi ntazogutwara, niwaca no mu muriro ntuzokugira gute. Ivyo byose na kimwe bizokugira. Hagutangura kwanticiper ma mort au mois de janvier, je commence à expérimenter les miracles de Dieu. Hava ngo mana akakazi karaheze, ariko ndagushimira yuko utazokwemera yuko umunezero wanje uhagarara kuri fin ya contrat. Nimba kagaheza uzokugurura kandi, nimba tugurura kandi je nibazonkuramwo, nimba batinya covid situation izohinduka, amakomanda abe menshi, janvier zongivisa akazi. Umviriza. Haleluya. Ndaremye
kuko Imana tutaraca mu bibazo yaramaze kuturemesha ku bibazo byose tuzocamo byo mu buzima, n'ivyo utazi n'ivyo utariyumvira uzocamo. Already Imana yaramaze kukuremesha, irakubarira ngo nzo. Imana yaramaze kugira gute? Kuduha icizere cubakiye kuri circonstance na situation zacu zishobora kuba ari mbi uno munsi. Haleluya, haleluya. Naho utemera ibyo niko navuga. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe abantu b'Imana. Mbe mwari mubiziga abantu b'Imana, umukristo ntashobora kubaho atubakiye ubuzima bwiwe ku vyizigiro, ariko non plus ntushobora kugira ivyizigiro atavyuzi, kuko ivyizigiro biri mu ijambo. Bamwe nta n'iryo basoma, bamwe nta n'iryo bazi. None mu gihe cy'ibihuhusi wo kubakira kuki iri jambo ataryuzi, ataryusoma? Kandi ariho hari provision, ariho hari icimviro c'Imana, ariho hari amasezerano y'Imana, ariho hari n'indahiro y'Imana. Imana yavuze ngo umviriza, nk'uko imvura imanuka igashika hasi igasubira inyuma ikoze ikigomba gukora, ibiharage bikamera, umuceri n'ibindi byose bikaza, niko n'ijambo ryanje ritazosubira inyuma ridakoze icyo ryarubwiswe gukora. Haleluya. Isi n'ijuru bizokugwaho, nta tafari rizosigara rihagaze ku rindi. Ibintu byose Imana izobikuraho, ariko ikintu cyonyine kitazokugwaho kandi Imana iteramira yagihaye icubahiro kingana n'icayo, ico cyonyine ni ijambo ryayo. Iryo irarikunda, iryo iraryubaha, iryo niryo munara w'ishengero. Nico gituma abizera bagomba kumenya ico ivyizigirwa bitubarira, tukamenya ivyo ari vyo, kugira ngo tuvyaplike muri situation zacu. Tuzibwire ngo situation uri mushasha, ariko ivyizigiro nahawe ku musaraba biramu uburenganzira bwo kukubwira ngo wewe à toi de te fixer. C'est pas à moi de me fixer en fonction des situations, mais c'est aux circonstances et à tes situations de se fixer. Uravyumva? Ivyo uri kuracamo nivyo bigomba kwizana kw'inivo, bikishira ku murongo w'ici ijambo rivuga. Ukuri si ivyo uri kuracamo, ukuri ni ici ijambo rivuga. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Tumufise kwiba ivyizigiro. Bantu b'Imana, ubuzima bwacu ntibukwiye gusa n'ivyo turiko turacamo. Ntidukwiye gutera ibakwe umwansi w'Imana ku buzima bwacu busa n'ivyo turiko turacamo. Uyu munsi twaje gutazira Imana. Obedi yaturongoye mu bukuru bw'Imana, mu bushobozi bw'Imana, umenga twavuganye Thème. Ariko kandi mu rundi ruhande bamwe kumbure wavuze utayo na yanyu, wari wicaye ntaco vyariko birakubarira kubera problem uri kuracamo. Aho ngenda kubwira ngo uhejeje guhomba igitondo ciza n'akaryo keza ko kuvugishwa hejuru y'ubuzima bwawe, ko kwakira ukuri kwica ijambo ry'Imana rivuga, kugira ngo kuneshe ukuri kw'ivyo uri kuracamo kuriko kurakubarira. Haleluya, haleluya, amina, amen. Luka igice ca 47, Yesu yaduhaye ikicizegwa gikomeye, avuga ku bantu bumviriza ijambo ryiwe, ku bantu bizera ijambo ryiwe. Bantu b'Imana umunsi muri kino gitondo ndiko ndababarira ngo iri jambo rigomba kugira uruhara rukomeye mu buzima bwanyu, iri jambo rigomba kugira inkomezi zikomeye ku buzima bwanyu, iri jambo rigomba kubaka igago ku buzima bwanyu, iri jambo rigomba gutoronka place yaryo mu mibereho yacu ya misi yose. Aha 6:47. Ego gushika kuri 48. Luka 6:47 na 48. Umuntu wese azaho ndi akumva amajambo yanje akayakora, ndabereka uko asa. Asa n'umuntu yubaka inzu yimvye hasi cyane, akubaka itanguriro ku rutare, maze umugezi wuzuye usurira kuri nyanzu, ntiwashobora kwinyiganyiza kuko yubatswe neza. Haleluya. Yesu yavuze ikintu gikomeye ati reka ndabereke ingene umuntu yumva ijambo ryanje akarikora ameze nk'inzu yubatswe muri profondeur, ifise fondation iri strong. Uko ni ku muntu yumva ijambo ry'Imana akaritambukiramo, Imana imwita.
niwumva ijambo ry'Imana ukaryizera ukaritambukiramwo, umeze nk'inzu yubatse kuri fondation iri solide. Umeze nk'inzu umuyaga atacu ushobora kuyigira kuko yubatswe mu rufatiro rukomeye rutuma itanyeganyizwa. Aha reka atangiranyo c'inzu ariko yerekana abamwizera. Kuri Yesu hariho ubudasa, hariho différence hagati y'abakristo bubakiye ku ijambo mu buzima bwabo n'abakristo ijambo ry'Imana ata place rifise, barashobora kuba baryumva, ariko Yesu yavuze ngo nimurabe ingene umuntu yumva ijambo akarikora, apana yumva ijambo. Kumva ijambo gusa nta garanti bitanga ku buzima bw'iwawe nka garanti umuntu aritambukiramo afise. Kuko uwuryumva akaritambukiramo bisobanura ngo yahaye icizero wavuze kwico yavuze ari ukuri, agaca atangura kubakira ubuzima bwiwe apana kuvya ari karacamwo, ahubwo agatangura kubakira ubuzima bwiwe kuwarivuze, hama agaca atangura kwikonforma no gutambukira mu ciryo jambo ryavuze kuko yemera ko warivuze atabesha. Ariko babandi baza mu rusengero bakumva amajambo y'Imana bagataha, ariko bakava ngo reka sha guswaganya canke reka sha, abo mu gihe c'umuyaga ntibashobora kuresista kuko rya jambo bamye bumva iminsi yose imyaka yose mu rushengero ntibigeze barishira mu ngiro ngo ricike base na fondement canke urufatiro rw'ubuzima bwabo. Abo Yesu yerekana yuko ntibashobora kwihangana, ntibashobora kuresista mu bihe bibi vy'ubuzima bwabo, kandi nta muntu n'umwe ari ngaha atagira ibihe vyiwe bibi, atagira ibihe vy'ibigeragezo vyiwe, atagira ibihe vyo kuzazanirwa canke vyo gutegwa, atagira ibihe vyiwe vyo guca mu ngorane canke guca mu kibazo. Ariko ni waryumva ukarikora, ni wagirira confiance iri jambo uri kurumva kubera warivuze, kubera aho ryubakiye, ubuzima bwawe, ubuzima bw'umuryango wawe, ubuzima bw'ibikorwa byawe, ubuzima bw'ivyawe bugiye kuba ubuzima buri mu budasa budasanzwe. Haleluya, haleluya, amen. Luka 10:19. Mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na scorpion, bwo guhonyora inzoka na scorpion, nubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwansi bwose, nubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwansi bwose, kandi nta kintu kizogira ico kibagira na gatoya, nta kintu kizogira ico kibagira na gatoya. Ninde yemera iri jambo? Ninde yemera ko yaduhaye ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion? Ninde yemera ko yaduhaye ububasha bwo kunesha inkomezi za wa mwansi zose? Ninde yemera yuko atakintu na kimwe kizogira ico kizobagira? Biroroshe ko mwese muduza amaboko. Ariko kandi ndashaka kuvuga ngo mu bintu byose bikugwanya, mu bantu bose widentifia nk'abantu baba contre succès, mu bintu byose wibaza ko bishobora kukubera intambamye mu buzima bwawe, Yesu akubwiye ngo nabahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion, kandi nta kibi na kimwe kizogira ico kibagize ca wa mwansi. En d'autres termes, ntituriko turarera ishengero ritinya Satani. Muri ino myaka abatinya Satani basigaye babarizwa cane mu mashengero, abafise umutekano mukeya, abikanga barozi ahantu hose, abatakigira aho bapfuye bafunguye kuko batinya ko babaroga, abatakigira aho baroge nibo baramukije ko areka arabaroga, abatanguye kwinuba abantu kuko bariko barabaroga ngo arakwanka, abatakije iwabo kubera batinya kurogwa, abatakigira ibinibi ko batinya ko hari ibintu baza kubagira, aba bantu bose bagendeye mu bwoba muri no myaka bariko baragwira muri communauté chrétienne kurusha uko mwari mumeze mutkira abapagani mutaramenya n'Imana.
nk'uko umenga agakiza ni ikibanza cyo kugwiza umutekano muke w'ubuzima bwacu. Ariko iri jambo rivuze ngo nabahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion, haleluya, no kunesha ubugunge bwose bwa wa mwansi. Nta bushobozi na bumwe buzogira ico bubakoze. Umuntu yigeze kumbarira ko Imana yamweretse kandi ko azi umuntu aza ngaha mu rushengero haheze imyaka myinshi, kandi yuko ari umuntu w'umugore aza kuroga eglise no kuroga makirite tuba turiko turagira. Ambwira naho yicara, kandi abimbwira vema ari muri alerte ikomeye, kandi agomba kunya alerte. Nabana nabona twokora iki? Uravyumva? Arambwira ati nukuri nukuraba, ariko uyu muntu yakoresheje terme yuko adukaranga. Amaterme mwe mutazi. Kuravyumva? Jencha ndamubwira ntumviriza ndakubwire basi ikintu kimwe. Abadukaranga ni benshi. Baruzuye n'abataje ngaha baruzuye, kuko iki ni igikorwa c'Imana kiragwanywa. Ariko Imana ntiyigeze intuma kwitwararika abadukaranga, ariko Imana yantumye kwitwararikayo, hama yo ikabitwararika. Ntaco mureke kumure na wene azokizwa, azohura n'Imana, kuko Imana itaturerera mu bwoba bw'ico Satani ari. Kuko Bibiliya ivuga ngo, haleluya, Bibiliya ivuga ngo, uravyumva, twahawe ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion. Ububasha bwose bugutera ivyo abantu bose boshaka bakagukorerako. Iyo ugiye mu cumba cawe ugahamagara Imana yawe, urihagije atana bagufashije kugira ngo uhanverse, uhindure amateka, uhindure ikirere, uhindure, haleluya, rapport de force. Iyo umwansi agufise kw'inguvu nuko utari mwizamu ryawe, kandi nuko utazi ico urico. Ariko ngo yaduhaye kunesha ubugunge, yaduhaye kunesha ubushobozi bwa mwansi bwose, ngo kandi ngo abamwizera ntaco bazoba. Haleluya, Yesu ashimwe. Umunsi umwe tugifise eglise, navyibutse tuko turatazira, twari dufise akabiro kari ahantu hari epfo kubatse mu mbaho. Umunsi umwe Imana izana umuntu, bamwe ndamaze kubibashingirira ntaye ko ndayisubiremwa ko nayibutse. Haza umuntu yaragwaye, agwaye cyane. Turicarana, dutangura kubonana, nibuka ko nico gihe twari hari hayezigiye kweri, twari ako kabiro kari hari mu mbaho. Haza umuntu, dutangura kuvugana mu gatondo. Uwo muntu yaragwaye umubiri wiwe wose. Umuntu yaragwaye, arambwira ati ndagwaye. Yari yumvise ubutumwa bwiza muri radio yitwa Ivyizigiro, agenda arabaza ate barashika, aza ngaha, aza mu gatondo. Uyu muntu umubiri wiwe wose wari wuzuye ko ibintu, yari afise ibivyimba, nibaza ko sinari bwabona umuntu asa uko, kubera en fait umubiri wiwe wose wari ibivyimba bininiya. Turaganira, ariko nkumva yuko yaje ngo ndamusengere, ariko je nkumva ndiko ndimvira ivyo nza kumubwira canke uburyo tuza gusenga, kuko nanje nari vraiment effrayé canke nari touché n'ingene ndiko ndamubona n'ingene asa. Turaganira nkaguma mbaza Imana mu mutima wanje, nsenga nkavuga nti Imana nza kumubwira iki. Andakonta histoire yiwe ibabaje y'ubuzima bwiwe, arayinda konta, yava mu za Cibitoki za Rugomba, aranda konta ubuzima bwiwe. Yari umuntu w'umugabo akuze gatoya, anda konta ubuzima bwiwe. Yaravuze nkaguma ndindira ryari jewe nza kuvuga. Ako tuganiriye, uwo muntu nshaka kuvuga ngo twaganiriye au total twavuganye amasaha 8. Muri ayo masaha 8 gushika mu masaha 3 je sinari bwavuge nari nkiko ndiyumvira. Nibaza sinzi ku isaha yihengeze, numva Imana irambwiye ngo ntihagire icuza kuvuga. Je nca ndamureka aravuga. Ndibuka ko navuye ngaha mu ijoro. Sinzi sangapi ka twatanguye kuvugana mu masaha ya saa 6. Ahejeje kuvuga ayo masaha, mbona ko ahejeje kuvuga, nca nibaza ngo acambwira rero ngo nsengera, nanje nibaza ngo ngira nsenge. Imana irambwira ngo ntusenge.
nca ndamubwira twahejeje namwumvirije namubwira nti tuzosubire kubona nejo dusenge ubu ndarusha dutahe ejo agarutse yagarutse ata buto nimwe iri umviriza yari yandugirije amaboko araduza ipantaro umubiri we wose waruzuye ibihere binini bidafise na objectif yo gupasuka ariko ubona ko byambaye umubiri nta mashira yagarutse ejo mu gitondo gikurikira uwo muntu yakize complete cabaye icigwa cankoze ko mu mutima kuko sinigeze nsenga turamenyereye gukunda gusenga turakunda guca dusenga ariko Imana yanyigishije ikintu gikomeye cyane kubijaye na présence y'Imana aho Imana iri kandi Imana yigisha ikintu gikomeye cyane kubijaye no kwizera k'umuntu kuko uyo muntu yaje ngaha nk'umuntu aheje kuronka inyishu yiwe ku buryo je narumva yuko mfise agapanike ko kubona attente afise yo gukira nanje baye terrifié ninge nagwaye ntarabona umuntu agwaye uko wanakuja ku muganga ariko arajugumira kandi bibaza ngo nibaza kugukiza ariko uwo munsi Imana yanyeretse igikorwa c'ubuntu kidasanzwe ndagishimira Imana ariko kandi casubiye kunyereka yuko twahawe ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion kandi nta gikorwa na kimwe c'umwiza ishengero ridafise ubushobozi bwo kunesha no gutsinda uyo muntu mu kuvuga kwiwe gusa no mu kwizera kwiwe muri iryo joro ryose Imana yaramukijije. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Muri indwi nakiriye umuntu muri bureau sindamuhamagara ntugire ubwoba ariko anshingira intahe zugukira anshingira intahe numva zinteye umunezero numva bisubiye kunyereka ingene Imana yacu ikomeye ingene kenshi bibabaje kubona abizera twaracitse religieux ndagomba kubabwira ngo ukwizera ni kugarukira mu kugira ingeso nziza tumaze gukizwa tukaba abantu honnête twifashe neza tuvuga neza tutakoresha amagrossièreté tutavuga nabi tuvugane igipfasoni ukwizera ni kudutwara kugira ikirundi n'igipfasoni ariko ukwizera kudutwara ahantu aho ivyizigiro bidutera kureklama ubuzima bw'Imana no kubona ubuzima bw'Imana no kubona ubushobozi bw'Imana no gutambukira mu bitangaza vy'Imana nk'abantu b'Imana kubera iryo jambo ry'Imana kwizigiza riduha ivyizigiro vy'ibitangaza vy'Imana bikadutera kumenya ngo iyo Mana yacu irashobora gukora ibirengeye ivyo twiyumvira n'ivyo dusaba ivyo nivyo vyizigiro twahawe n'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ntukemere kubaho ubuzima bw'igikristo buri moyen no kwipriva amaresource twabikiwe n'Imana ari mu ijambo ry'Imana adupermeta kandi atwemerera kugira urugendo ruri extraordinaire urugendo rudasanzwe urugendo rw'ubushobozi urugendo rwo kubona Imana urugendo rwo kubona Imana itugirira neza kuko ari Imana dusezeranira hirya y'ama effort yacu n'ivyo dukora ugomba kwama wibuka muntu w'Imana ngo hirya y'ivyo jewe ndiko ndakora ngerageza gukora neza hariho n'isezerano ry'Imana rimperekeza hariho n'ivyizego nahawe n'ijambo ry'Imana bigize ubuzima bwanje bigize culture yanje bigize foi yanje bigize imibereho yanje ndemera ico Imana ivuga. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifuwe sana. Haleluya. Abaheburayo igice ca 6 ku murongo wa 12 haravuga ngo iyi chapitre niyo nza kurangirizamo. Abaheburayo igice ca 6 ku murongo wa 12 kugira ngo nimube ibinebwe ariko mwigane abaheshwa no kwizera no kwihangana kuragwa ibyasezeranywe. Subiramo office. Kugira ngo nimube ibinebwe ariko mwigane abaheshwa no kwizera no kwihangana kuragwa ibyasezeranywe. Haleluya. Kugira ngo mu gifaransa bavuga ngo en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Kugira ngo dutambukire mu masezerano y'Imana kugira ngo ubone ivy'Imana ivuga bishika mu buzima bwawe. Icambere umwanditsi ku murongo wa 12 atubwiye ko tudakwiye kurekura mu kirundi bakoresheje ngo kutanebwa ntidukwiye kuholasha. Igihe ushaka gutambukira mu masezerano y'Imana igihe ushaka kubona ivy'Imana isezerana bigize ubuzima bwawe
il faut pas relâcher. Iri jambo relâcher cyangwa iri jambo kurekura cyangwa iri jambo mu kirundi ntemera traduction bavuze ngo kunebwa, kuko kunebwa ni paresse cyangwa n'ubunebwe n'ibyo nyene. Iyo bavuze ngo kutarekura ni ukuvuga iyo bavuze ngo ntuholashe ni ukuvuga ngo ni ikintu byama binaboneka kumenga kiragomba kugucika, ariko ukaguma uceneye nako ku buryo niyo cokwiruka gipfume kigutrena we kigende kigukwega, ariko ntushobora kuciseparako kuko nivyo vyizigiro. Imana ivuga ngo abaragwa amasezerano n'abantu batarekura. Iyo turi abantu bizera icyo Imana ivuga ejo bakakirekura, hirya ejo kubera agapredikasiyo bakagifata, umunsi ukurikira kubera umuvugabutumwa w'umuriro tukabyakira, uravyumva? Ico gihe nturi constant kandi ugaragaza muri lo fait cyangwa muri iyi nyifato yo gufata no kurekura, bigaragaza yuko iyo urekuye urafise ikindi wubakiye ku buzima bwawe. Ariko ibi vyizigiro bizima duhabwa n'Imana twarabigumbiriye umunsi twamwakira, uravyumva? Mu gitabo c'Abaheburayo hoho muri indi chapitre, ndibaza chapitre ya mbere, haravuga ngo attachez-vous à ce que vous avez reçu de peur que vous n'en soyez séparés. Tugomba kwiyatasha, turizirikirako ivyizigiro Yesu yatanze, twabizirikiye ku buzima bwacu nk'abashirako menote, kuko atabundi buzima dushobora kubamwo dufise ibindi bintu twubakiyeko, yaba ubwenge bwacu canke yaba amafaranga yacu, kuko ivyo byose biri instable, biratakaza agaciro, biratituka, biribwa, biragenda. Ariko ivyizigiro mvise muri Kristo nivyo vyonyene numirako, sishobora kubirekura. Haleluya! Kubera iki? Kuko ninabirekura je ne pourrai pas hériter des promesses. Abo twigana siko abo turabirako ntibarekuye. Avuga ikintu ca mbere, aravuga ngo uravyumva, en sorte que vous ne relâchiez point, ko mudakwiye kurekura, ntimukwiye kubivamo, et que vous imitiez ceux qui par la foi. Dukwiye kwigana abo ukwizera kwahesheje kwakira amasezerano. Ngomba gushwazisa, ngomba guhitamo mu buzima bwanje bwo kugendana n'Imana abo nigana. Washobora kwigana umuntu ukuntu yambara ukambara nawe, washobora kwigana umuntu ukuntu avuga ukavuga nkawe, washobora gukopya amaterme umuntu akoresha ariko aravuga ukayavugisha. Akwa kundi banavuga ngo gute ngurakomeye ngo Bujumbura ngo izuba ngo riratwishe ugaca usanga ngo dutereme mukoresha namwege mukije ngo izuba riratwishe. Yego riratwishe, ariko kandi murazi ico bivuga izuba riratwishe ni ibintu vya bruise nene byo kwerekana ko ari ama probleme gusa. Ako tukibagera ko twebwe mu kanwa kacu dufise ubushobozi bw'ubuzima n'urupfu. Bakubajije ngumeze gute, ndavuga nti ibintu bimeze neza cyane kubera ico we wavuga nico mpagaze ko. Haleluya! Ibintu biriko birifixa. Turashobora kwigana imvugo, turashobora kwigana intambuko. Abajene ejo namweretse akantu madamu, ndamubwira nti vimananje foko mpindura amakostime, ko ndabonye umuntu yambaye ikostime ariko nyene genre pocket, uravyumva, imanuka gahanya, uravyumva, naho tutanganya iyo parti siko, aho ukabona ipantaro iramanutse ukabona demarche. Hari ukuntu ubona abantu ukamenya generation baparte nako naho bava bivanye uko bavuga, uko batambuka mu buzima tubayeho twigana. Ariko umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo mukwiye kwigana abo ukwizera kwahesheje kuragwa amasezerano. Ugomba kuba ufise des modèles dans la foi, ugomba kuba ufise ivyitegererezo mu kwizera, aburabira kukigira ko kwizera, kugira ngo nimba ukwizera kwarabahejeje gushika mu vyasezeranywe, naho ukwizera kwabo uravyumva canke ingendo yawe ndawe wiguhe amahigwe yo gutambukira, kuko tudashobora gushika mu masezerano igihe turi abantu babivamwo. Eglise ntituriko tuvyara abahungu n'abakobwa uyu munsi bashushe ejo bagakanya, ntituriko turarera abana uyu munsi bakunda Imana ejo bakabivamo, ntituriko turarera abantu bahara Imana, ntituriko turarerera abantu guharara. Urashobora kuba waje no muri live center ko biharawe kuhaza canke n'ibindi canke baguherekeje, ariko twege ntituri mode bakonsoma. Ahanya hari ijambo ry'Imana rizima kandi Imana mufatanye c'est pour la vie, uba ngaha canke utaba ngaha, ariko gusenga si mode. Ntidukwiye kurekura kandi dukwiye kwigana. Dufise ikibazo yuko mu macercle yacu atabantu twigira ku kwizera.
usanga n'abaguca intege n'abagutwara mu nzira mbi n'abaguhanura nabi ni bene so bakijijwe entre parenthèses, ariko badafise ubuzima bukubera un modèle de foi uzokurikirana kugira ngo uko kwizera na wowe kuguheshe kubona amasezerano yawe. Niba ndebe ko baranyumva, wigana nde, wigira kuri nde, ninda kwinspira, hama nimba kwinspira akwinspira muki, aragutera intege mu kwizera, uramubona ku buzima bwo kwizera, uramubona mu rugendo rwo kwizera, uramubona mu ivyamwa byo kwizera. Haleluya. Kuko Bibiliya idusavye, naho wokibaza Bibiliya idusavye d'imiter. Ni gute ijambo ry'Imana ryo dusaba kwigana abantu? Nuko abo bantu na Paulo aravuze ngo munyigireko, munyigane, kuko nanje nigana Kristo, ngenda nka Kristo. Nukuvuga ngo hariho des modèles de foi ugomba kugenda ufise mu buzima bwawe, kuko uku kwizera bijya vyizigiro twahawe twama tugukeneye mu masirkonstansi atandukanye y'ubuzima bwacu aduseruka ko agira gute. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hama kandi ikindi kintu aba bantu tugomba kugira gute nuko bagende mu kwizera, la foi et la persévérance. Shengero ry'Imana, mumbabarire kubabwira yuko abantu bose yaba barashishikaye gukurikira Imana, iri shengero nta nahantu umuriro wamushira imiduga, hoba hicaye abantu. Uraba abantu amaso yacu yabonye bakurikiye Imana umwaka umwe, ibiri, itatu, pya ubu muhura akakubona agacajabuka kugira yevite question uza kumubaza ngo uri hehe. Umuntu wandikira message adashobora no kukwishura kuko atinya ivyo ugira umubaza. Wobona abantu tubona bagenda nyuma y'imyaka bakagaruka, ari kuravyumva kuki? Kuko abantu muri ubu buzima birabananira gushishikara, birabananira kuba perseverant. Kubera iki? Kuko ibibazo vy'isi n'ubuzima bwa misi yose niki birabatwara bikaba detasha de cette espérance. Ugasanga umuntu afise saison yo kuba spirituel no kunda Imana n'inyota y'Imana iyindi. Wazanye umugabo wawe, wazanye umugore wawe mu gakiza, uramushikana mu gakiza, ariko yarakubuza irengero. Arakubwira ngo niwe wanzanye ku Mana ingo, ariko ugasanga abantu nta perseverance. Bibiliya iravuga yuko atakwizera, atagushishikara ntidushobora kwerita les promesses. Iyi mirongo yepfa hanyene niyo nza kurangiriza ko fiston yisome gushika kuri verset unsomere 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hamwe Imana yasezeranira Aburahamu isezerano, kuko atawe yogira indahiro ayiruta, yarirahiye iti eka no kuguha umugisha nzoguha, no kukugwiza nzokugwiza. Niko vyamubereye amaze kwihangana ahabwa ivyasezeranywe. Kuko abantu bagira indahiro ubaruta, ninge gato fisto amaze kugira gute, amaze kwihangana ahabwa ivyasezeranywe. Mosura muri jambo amaze kwihangana ahabwa ivyasezeranywe. Subira muti amaze kwihangana ahabwa ivyasezeranywe. Murumva yuko abihabwa amaze gukora iki? Yari yaririmbye amaze kugira gute? Kwihangana. Tu ne peux pas hériter la promesse sans la persévérance, sans la patience. Ntushobora kuragwa ibyasezeranye utizeye. Mbega ni kubera ko umuntu yihangana gafisto, ogerageje byumve kubera ko umuntu yo kwihangana, kubera ko yihanganye kandi byaratevye. Kubera ivyizigiro. Fine. Siko kubera uwavuze Abraham amwemera, yarashoboye muri durée no muri retard iboneka yica Imana yavuze, aranihebura, ariko kandi akagumana ivyizigiro mu yavuze.
ntiwihangana kuko bakwihanganishije, ntiwihangana kubera bagushofye nk'imodoka bagira batse canke bagira bashitura. Oya, ntiwihangana kubera ngo ndakeneye ngo umuntu amotiva, ngo ndakeneye ngo motivation, ndakeneye oya, ico jewe nokora. Abahinga bavuga yuko ibintu wumvise utavyanditse muri 72 heures, mu minsi 3 waba wavyibagiye. Aha benshi muri mwegemere credit muzoba mwari bagiye ivyo navuze uyu munsi. Rero naho no kumotiva ndashobora kugushusha uyu munsi nejo ukabigenderako, ariko mu muriro wa jeudi aka message uzoba wakibagiye. Kubera iki? Kuko bigomba kuba ibizirikiye ku mutima wawe ariko bitari mu kanwa k'umu orateur. Shengero ry'Imana muko muranyumva no musi muri kino gitondo, muriko muranyumva? Uyo kubwo kwihangana yarazwe ivyasezeranye. Bandanye usome ndangirize kurikira. Tuteye kuri 17. Nico cyatumye Imana kuko igomba kurushiriza kwereka abaragwa ivyasezeranywe, kukirushiriza kugomba kwereka abaragwa ivyasezeranywe, ingene imigabo yayo idahinduka. Imigabo yayo ntihinduka. Haleluya. Imana igomba kutwereka ingene imigabo yabo itagira gute, idahinduka. Si uburemere bw'iminsi butitura ico yavuze, si kubera vyatevye vyahindutse, si kubera ukibirindira igihe kirekire Imana yarusha nayone yarambiwe. No, ariko Imana igomba kwereka abaragwa ukudatituka kw'ivyo yasezeranye, kw'amasezerano yayo. Ishira hagati indahiro kuba umuhuza, ego, kugira ngo bibiri bidahinduka. Ivyo Imana nivy'Imana itabasha kubesheramwo, biduheshe kurema cane, twebwe abashitse mu buhungiro, nibwo kubangiriza ivyizigiro vyashizwe imbere yacu, niko kubangiriza gushishikarira ivyizigiro twashizwe imbere yacu. Ivyo vyizigiro tubifise nk'ikizirika umutima kigumye. Ivyo vyizigiro tubifise nk'ikizirika kigumye. Nasavye mumpe picture, mumpe igicapo ciki kizirikwa kivugwa. Mumbabarira bicaye hajya badafise écran, ikizirikigwa. Ivyo vyizigiro tubifise nk'ikizirika umutima kigumye, gikomeye, cinjira hirya y'igihuzu gikingiriye ahera cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Iri jambo mu Kirundi bavuga ngo ikizirikwa, mu zindi ndimi ntibacita ikizirikwa. Mu ndimi y'Igifaransa, mu Gifaransa bacita encre, mu Congereza bacita anko, pana encre. Abadafise écran ndabakreere écran yanyu abo ngaha. Encre murayibona? Iyi ni encre. Fiso mvuga rero bavuze rero ngo ivyizigiro bimeze nk'iki. Ivyizigiro bimeze, ivyo vyizigiro tubifise nk'ikizirika umutima kigumye, mu Gifaransa bavuga gute? Ufise Bibiliya y'Igifaransa, wonsomera mu Gifaransa. Nous avons cette espérance comme une encre à notre âme. De l'âme. Sûre et solide. Ariko encre à notre âme. Sivyo, mwayibonye encre ngende? Kuko ntagiye ntimutaha midi. Kwifo komeza midi. Sivyo, mwayibonye? Iyi ni encre. Rero ikibacita gute mu Kirundi? Nakibuze mu Kirundi. Abarovyi. Iyi ni ya pièce barungika mu mazi kugira bato ihagarare ishitse muri parking. Bayita gute? Inanga. Siko? Inanga. None kuki muri Bible z'ikirundi zose uko ari version zibiri ataramwe bavuga inanga. Mutegezwa kuba ari vocabulaire créé par les pécheurs. Soit vuga uti inanga. Mu vyumve mvuze inanga uno musi muri kino gitondo ndangiza ko ntariko ndavuga piano. Abo muri ville si piano. Inanga tuyihi
entre. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo avuze ibintu bikomeye. Iyo umuntu ashaka kwerekana ubuseriye bw'ibyo ariko aravuga, ararahira. Kandi nta muntu n'umwe yarahira, arahira umuntu muto kuri we. Ariko iyo abantu barahira ibintu bikomeye. Uyu ntiyatanze ama example, nande sinza gutanga ama example, ariko mwese mwararahiye, abandi mwararagiye. Murabizi indahiro ingene zifite ama extreme. Bamwe barahira ku bavyeyi, abandi bakarahira kuki. Ariko iyo umuntu aherekezesha ijambo indahiro, abashaka kwerekana uburemere bw'ijambo. Niyo udahora unyemera nk'abandi umuswahili, hama ariko hakagera igihe nashira kw'indahiro, ukumva pura promesse faranyumvise avuga ngo ndarahiye uku nkarahira ku muntu nubaha, ku muntu nsonera. Urashobora guha credibility gato ibyo ndiko ndavuga kubera indahiro. Rero Imana ngo nayone mu bisanzwe ntibesha, no muri yo ntishobora kubesha. Ntiyari ikeneye mu bisanzwe kurahira, kuko ubwayivuze biri valable, kuko muri yo nta kinyoma kiriyo, ntigira ikinyoma, ntizi kubesha. Iyo ivuze iravuga kandi kubahiriza ico yavuze. Ariko ngo kubera yashatse guha icizere abo yasezeraniye, kubera kumbura ibona yuko bariko barakekeranya, ngo basirahitamwo kurahira. Ariko ngo none kurahira, arahira akarahira akoresheje izina ry'umuruta, none Imana niyarahira iza kurahira ikoresheje izina ryande. Ninde ari hejuru yayo? Ariko kuko ishaka guha icizere abasezeranwa isezerano, ikagomba kubakreamo confiance ko icivuze izogikora. Nimba yavuze ko izobazigama, nimba yavuze ko izokugirira neza, nimba yavuze ko igohoza ku ijisho ryayo riri kuri wewe, ico yavuze cyose nico. Ariko kubera abantu batizera, ngo Imana irahitamo ngo irahira. Ariko ngo irahira ikoresheje ibintu bibiri bidashobora kubesha. Icambere ubwayo ni garanti, ntishobora kubesha. Ica kabiri ni indahiro yayo yirahiye ko kwizina ryayo. Ni ibintu bibiri, ni garanti zibiri. Ivyo byose Imana ikabikora kugira ngo ihabwe abaragwa ukwizera yuko ivyo yatwijeje ariyo masezerano izobikora, ntizoreka kubikora, ntizobura, ntizoreka guseruka mu buzima bwacu, ntizoreka kutugirira neza. Ukumerewe kose, aho uri kuraca hose, ikiriko kirakugwanya cose, genda wiyubakire muri ibi vyizigiro, kuko hejuru yuko yaduhaye ivyizigiro ubwayo yararahiye. Ariko kandi muri iyi ndahiro yarahishije amaraso y'umwana wayo. Ntiyakoresheje encre isanzwe ya signature y'irangi rya bleu cyangwa signature ya rouge, ariko yarahishije amaraso y'umwana wayo. Niyo garanti. Yongera kandi iraduha na muhemu wayo aba muri twebwe. Niyo garanti. Imana yaduhaye gage, Imana yaduhaye garanti, idushiramo muhemu wayo kugira ngo niyanatubesha turabe yuko muhemu ari muri, nuko muhemu w'Imana ari prisonnier muri twebwe, kugira ngo Imana itugarantise yuko ico yavuze cyose par le même esprit izogishitsa, kuko yaduhaye muhemu yera nka titre de propriété tugomba kugumana kugira ngo tuze tuyiburanishe igihe ivyo yasezeranye itazobikora. Ntiyari ifise uwirahirako, ntiyari ifise icyo yokoresha mu kurahira, ariko yafashe ku vyayo. Haleluya! Amaraso y'umwagazi yongera ifata niki, ifata na muhemu yera yaduhaye, ibigira gage ku ishengero, ibigira garanti ku ishengero, kugira ngo abari ngaha muri kino gitondo bizera. Nawe uri kuraca mu ngwara, nawe uri kuraca mu gitutu c'urupfu, nawe ugira utwagwe n'amazi menshi, nawe uri kurarenganywa n'iki kurusha inkomezi, ndaje kukubwira ngo hirya y'ivyo hari Imana ishoboye kandi Imana ikomeye. Ariko ndashaka mumpe iki gicapo, mumpe encre, miki gicapo cabananiye kumpa, please kigarukana tukirangirizeko. Bibiri ivuga ngo amasezerano, umviriza, dufise yo fiston hinge apana kirundi no français mumbabarire. Hari ahantu nagiye barambuza kwigisha kuvuga igifaransa, ariko kandi verset iri arrière, sommes, donc sommes 6:19. Cette espérance
Nous la possédons comme une encre de l'âme. Umviriza, Ivyizigiro twahawe tubifise nk'inanga y'umushaha wacu. Mu mushaha niho hari emotion, niho hari volonté, niho hari memoire, niho hari sentima zanje, niho hari ubwenge bwanje. Umushaha wawe niryo dirisha rituma mu nzu yawe hirabura canke habona. Umushaha wacu niho dutuma tumererwa nabi canke tumererwa neza. Information ziri filtre n'umushaha. Ibitubabaza bidusambura bitudekuraje bica mu mushaha. Aravuga rero ngo ivyo vyizigiro duhabwa n'Imana tubifise nka encre, tubifise nka encre, tubifise n'inanga y'umushaha wacu. Umushaha wanje ufise encre ikora iki ku bwato? Iyo ubwato ushaka ko buhagarara, uravyumva, urayirekura ikagenda kujya kuntu iteye, uravyumva, kujya kuntu iteye iragenda ikinjira, hama ikamba yayo, uravyumva, ubwato buriko burasubira inyuma igaca ibloka, kuko ibanza kwinjira, yamara kwinjira amazi wabuja igaca yibloka. Nico gituma ubona ubwato kuri bord butagongana, buguma buri flotte, amazi arabuhungabanya, umuyaga urabuhungabanya, ariko ntibugira collision muri ajya amajoro abarovyi batahari, ntibugongana. Kubera iki? Nigituma budatwagwa n'amazi kandi umuyaga ari mwinshi. Ni kubera iki? Nuko harimo encre ntiboneka, ntayubona, ariko iri ndani, iri mu mucanga, iri muri profondeur, ituma buri stable. Wabura bati mbega uki butagenda kandi umuyaga wari mwinshi. Ariko niyo ubuhuha, kubera bwamaze kwinjizwa, kubera encre yamaze kwinjizwa, kubera inanga yamaze kwinjizwa, ibihusi biraza, ubwato naho buja, imiyaga iraza, ubwato nibubuja. Kubera iki? Buri stabilize na encre. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibi vyizigira ijambo ry'Imana riduha tubifise nk'inanga y'umutima wacu. Naho haza ibihusi by'ubuzima, naho haza intambara z'ubuzima, naho haza ibihusi vy'ingwara, kubera iki tudahungabana? Kubera iki impuzu zitatuvako? Kubera iki tudasara? Kubera iki tutirukanka mw'ibarabara? Dufise inanga, dufise encre niboneka, ariko irakwiye kugira ngo idustabilize. Uje kukubaza ngo inkomezi zawe ziri he, uravuga uti hariho inanga, hariho encre, hariho igituma ntagenda. Ego urabona les effets du vent, ego urabona ko ndabuja, ego urabona kumenga nanje nashikiwe n'ivyashikiwe abandi, ariko barabe bobo basaze, barabe bobo bataye umutwe, barabe bobo basigaye banaraguza kandi bakijijwe. Ariko kubera ko utagenda hariya, nuko ndafise ivyizigiro bimbwira ngo naho uzoca mu nzuzi, naho imiyaga izoza, naho uzogira gute, nzogustabiliza, nzoguhagarika, nzokugumya. Ego birahari, ego uravyumva, ariko ntibindusha inkomezi. Jewe ugushigikiye akomeza umushaha wawe. Twaza ngaha tugatamba ngo yongoye, urazi ko yabuze ngo umufreri wiwe ngo yaje gutamba imbere, yo usanga nyene zakoranyeko. Oya, nizakoranyeko. Hari ivyizigiro vyizuka, hari ivyizigiro bizima, hari ivyizigiro vy'icarico. Abapfuye bapfiriye mu mwami baba basinziriye, igihe kimwe tuzobabona kandi bo bazozuka imbere yacu, twe tuzoba tukihari, kuko warazobanza kubatwara hama natwe tubasange hejuru. Nitiro ry'urupfu, nta mugororotsi apfa, abagororotsi barasinzira. Ivyo vyizigiro bikadutuma niyo abacu bapfuye, ariko ko tuzi ko bapfiriye mu mwami, ivyo vyizigiro bikadutera gutamba, bakibaza ngo turi insensible, canke bakibaza ngo uri kurigirisha. Oya muntu w'Imana nturi kurigirisha. Niba nakubwiye ngo uri kurigirisha uravuga uti oya sivyo. Hari inanga, hari inanga, hari encre isutena ubuzima bwanje muri iki kigeragezo ndiko ndacamo. Kubw'ivyo rero, si cette espérance est une encre en mon âme, dans mon âme, nakugize ko France do, yes, nimba ibi vyizigira ari encre vraiment. Ndakeneye kubimenya, turakeneye kubimenya abantu b'Imana, turakeneye kubimenya kugira bigire gute bidustabilize, bidukomeze. Imiyaga nizobura kuza, Yesu yarabitubariye. Mwature canke nimwature nizoreka kuza. Ariko ico mukwiye kumenya si ico kwatura, ico mukwiye kumenya nuko ico muzi arico kizobasutena, kuko ico mwakiriye mwizeye muzi nico kizocika encre yanyu. Ni watangura kuvuga ivyo wemera, apana ivyo Bibiri ivuga, ariko ivyo wamaze kwemera, then you will be stable. Ubuzima bwawe bwose hazokwama hari indirimbo, hazokwama hari ishimwe,
hazokwama hariho ivyizigiro. Haleluya. Gushika kuri wa munsi azogusanga ku isaha yawe ugihagaze mu vyizigiro, avuga ati karibu umukozi wanje, uruhuke ibikorwa n'ubutame bwawe, ivyo wahorohuye muri Kristo Yesu. Muhaguruke dusenge Imana. Haleluya.